Mesdames, Messieurs le Président de la République. Kaze inshuti banywanyi bacu kansubire ndabahe kaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya minsi yose bumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Turi kwigenekerezo rya mbere ruhuhuma umwaka wa 2024. Eka ndabakengurukire cyane mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku bigabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Igitondo kibi giteye ubwoba mu Burundi, ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko abanyagihugu batanguye kugarura amajambo yatangazwa n'umukuru w'igihugu gene cubahiro General Major Bose Ndayishimiye. Kuri ubu noneho arahejeje gukora ibara ufatiye ku majambo yose yagiye aratangaza mu myaka yaheze. Ibyo yavuze noneho birateye ubwoba, biruko mu nyuma z'uko bugambwe ko debu uhejeje gutangaza ko Burundi bukeneye inama rukokoma. Ni amajambo akomeye cyane yatangajwe na Kefani Yibizi arongoye uwo mugambwe Kodebu, avuga ko atewe umutima uhagaze nuko ibintu bitera bitituka mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu. Ivyo yabifatiye ku kungena amafaranga y'u Burundi agumata agaciro uko bukeye nuko bwije. Intambara Burundi bwishoramwo umubano n'ibihugu bibanyi, intambara biboneka ko zishobora kuza mu minsi za. Kuri we rero ngo akabona ko leta ya FDD byayinaniye gutorera inyishu ku bibazo igihugu gifise, akavuga ko leta ikwiye gutuma ko inama rukokoma kugira bige ku bibazo bihanze igihugu. Ni amajambo ateye ubwoba cyane. Ayo majambo yaragiye arakoreshwa mu bihugu bibanyi akatari gakeyi. Kubw'iyo makuru mumenyesha amakuru wacu yaronse mwibanga Kefani Yibizi avuga ko ibibazo Burundi bufise muri bino bihe bituruka ku ntwari guma icumbagira, nayo demokarasi ikaba iguma itituka uko igihe cy'amatora gitera cegereza. Intambara Burundi bwishoramwo, amajambo atari make yavugwa n'abategetsi, gukubagurwa, kuborezwa igufwa no kunyuruzwa kw'abanyagihugu. Abafise ibitekerezo bose ntibarekuriwe kubishitsa kuri leta. Kefani Yibizi mu majambo yiwe agira ati umugambwe Kodebu twerekanye ku rubuga rwacu rwa Egisi yuko duhagaritswe umutima n'ingene ubuzima bw'abenegihugu butera bushishikara gusubira inyuma. Ibijanye na demokarasi n'intwari ibereye navyo biguma bicumbagira. Ivyo bigafatira ku byo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Bose Ndayishimiye yagiye aravuga ariko ntabishire mu ngiro. Intambara ariko arashoramwo Burundi, kutarabana ryiza n'ibihugu bibanyi, ukugara imbibe n'ibindi. Eka uyo Kefani Yibizi akabandanya avuga ko ngo batanze akarorero ingene ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro, aho mu myaka iheze kugira ngo uronke ibihumbi 10 vy'amashiringi y'amatanzaniya byagusaba kuba ufise ibihumbi 8 vy'amafaranga y'u Burundi, ariko uyu munsi biragusaba kuba ufise ibihumbi 18 y'amarundi. Kugira ngo uronke ibihumbi 10 vy'amagande byagusaba kuba ufise ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi. Uyu munsi biragusaba kuba ufise ibihumbi 12 vy'amarundi. Yavuze ivyo bihugu bibiri na cane cane ngo kubera ko ariho abarundi bakunda kuja kugurira ibintu bazana mu gihugu bigaca bishika bizimvye, ngo wewe akabona ko ivyo biruko kubera ko intwari ibereye iguma icumbagira. Dufatiye ku vyaha byo kunyonyeza amatungo ya leta, kuvuga ivyo umukuru w'igihugu yishakiye na cane cane ko atangiye ngo imuhana, ivyo byose bidahanwa. Ivya demokarasi vyo twegereje amatora tubona biguma bisubira inyuma. Uwarongoye umugambwe Kodebu yasavye leta ya nyene icubahiro General Major Bose Ndayishimiye n'umugambwe we wa CNDD-FDD kwikwiye kubona ko vyayitaye kuwa amazi, maze igahamagaza abarundi bose kugira umwe wese aterera ico afise kugira haboneke umuturama ku bibazo vyose bihanze igihugu.
n'amajambo akomeye cyane ashobora gukangura abatari bakenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi biboneka ko bisinziriye n'ibintu biteye ubwoba biriko biba biruko mu nyuma z'uko dufatiye ku majambo yagiye atangazwa n'umukuru w'igihugu ibiriko biba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi biraboneka ko ari umupango w'umugambwe uri ku wa CNDD-FDD. nimubanze mwumviriza ibi turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa irya rero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nimubyumvirize. Atabifise uno munsi akubakiriho bakiriko barakora tuzomufatira ibihano kuko tuzoca tuvyandika tuzogira iperereza tuzi ko atawuzokwishikana tuzogira iperereza uwo tuzosanga n'umuntu azi yuko batanditse itariki y'amavuko yiwe ahakorera azaca ndya kara kumanyandikira muri WhatsApp anyandike ati jewe ntibanditse aho navukiye ndasavye rero ubu nyene bavyandike mugo mukoresha atazoya kuva ku wa mbere uwo mukoresha nagenda agera usasura abakozi biwe bose abashire ku rutonde umwe wese n'igihe yavukiyeko ico kibazo kizagiheze ntituzosubira kukibona kandi guhera ku wa mbere tuzoca tugira iperereza uzobona batamwanditse azaca yandikira kuri WhatsApp uwo muntu azoca hanwa iyo societe izobimukoresha hakindi nurubanza aho ubwo rugiye ruciwe ibi vy'amasirasi nibaza ko tuguye gushiraho amategeko ajanye n'ibihano ntibishobora kumvikana ingene jewe nguma ntanga amahera ya asirasi hama mu gihe nagize ingorane nkarinda kuburana kugira ngo umpe amahera yanje sayo nazanye none nayazaniye iki amasirasi je mbona yuko nobwira ubushikiranganji bujejwe dutunganya amategeko ahana amasosiyete d'assurance umuntu bari arinze kuja kuburana biboneka ibihano biba bitegekanije kurya amabanki nayo ahora ahanwa n'amasirase duteza gutora ibihano byayo ntivyumvikaniye n'umuntu atanga cotisation hanyuma hageze yuko nawe asubirizwa mu nkoko bagaca barinda kuburana amuzembagiza tuzoca tugira ibihano nta yindi nzira ivyo vy'ibiturire murazi twama tubigwanya umuntu iyo bakwatse igiturire iminsi yose uzuce wewe wandika ka message gusa nta kindi none muramubona abo dufata umuntu yatse igiturire bamuca mwandika kandi n'umuntu yase gukorera umwene gihugu bishaka kuvuga yuko ashaka igiturire ivyo rero nivyo jewe niyemeje yuko nzogwanya igiturire n'abantu badashaka gukorera abene gihugu abo tuzoza turahangana gushika turonye indongozi ziri ku murongo ubundi nabandanye. Nitwa Ruhere Anatole nkaba umukozi wa komine nziza ya Kigamba. Hari umumenyesha makuru yabajije ivy'abakukuruke ariko twari twaranezerewe gose nuko mwebwe nyene icubahiro mufashe uwo mugambi ico ari turagishikira umva bakikubarije naretse kigahera yabajije ugomba gusindagira ico nashaka gushikako ko hari habo muri fonction publique tubabajije tuti babatunganirije tweho mu makomene umengo nta kivugwa nico nabaza rero tubazisha amasanduku twehongira ngo turarirane nayo none bigeze he nico kibazo amakomine none amakomine yo ntari muri NSS yego numva rero nza kucishurira hamwe murazi ko hari ibibazo byaraye yego hari ivyo tuza kwishura nukuvuga urya mumenyesha makuru uza kumviriza inyishu tuza gutanga ucumenya ko ari inyishu yawe nawe nivyo hanyuma cya kabiri ni ngene abatowe bamwe batanu bagize inama y'umutumba hamwe n'abahuza baheruka gutorwa ingene bakorana hirya no hino turumva yuko umengo ntibigenda neza tuvirije no kw'iradiyo hanyuma intumwa za leta zikagenda zivuga ngo dushaka mukorane neza mu bisanzwe abatowe bagize inama y'umutumba biratomowe neza mu ibwirizwa rigenga amakomini mu ngingo ya 45 mu gace ka kabiri kavuga amabanga yabo harimo n'amabanga yo gutunganiriza abene gihugu niyo batasi none umengo barabibakuyeko kandi iryo tegeko ritarahinduka umwana gihugu rero agiye kubahuza umengo aca agenda no muri babandi batowe batanu ati hariya badenganije ugasanga ari barajuragirika
twasaba yuko izo nzego zokorera hamwe kuko zijeje umwene igihugu ngaho zikamutunganiriza kuko nibo bamwegereye. Nico twashaka kubaza. Hanyuma ikindi ni barabara ryoduhuza na Tanzania. Turafise barabara riva ngaha likagenda ahantu mu rujungu ku mupaka ligashika n'ikiraro kiriho ariko kiracunzwe neza kirugaye. Hanyuma hakurya muri Tanzania naho ibarabara ryaho riri ku metero 50 y'umugazo. Hanyuma ntidushobora kujabuka ngo tugende hariya. Ariko rero umuntu ashaka kugenda muri Tanzania koramukanya arinda guca mu yinga Kobero akazunguruka agaruka kandi kuraba ku mupaka wa Kigamba. Hanyuma irindi barabara dufise niryo guca mu Gahumo ni kure cyane urinda kuzunguruka ibirometero byinshi nkaho wakazindukiye nturashika. Hanyuma rero areko aho hantu hari hafi tugiye mu migenderanire batubwira bati murabaza ku nzego zo hejuru, twebwe turiko turabaza mu nzego zo hejuru bakivugane. Tubanze mugire neza, uvuze ngo ikiraro kirugaye kirahari muga kirugaye? Ikiraro kiriho mugabo kirugaye. Cugawe nande? Oya kubera ko atabarabara ryariho rijabuka baciye abatanzaniya batubwira bati oya tuzobanza kuvyumvikana. Hari ikiraro muga ntihagira ibarabara rishika? Ego iryo mu Burundi rega banka yuko muca mu nzira y'imbeba. Ego none urumva n'abatanzaniya baravuze batoya tuzobaza kuvyumvikana. Ego urumva rero ngaho ico kibazo mu bisanzwe buramatari wo ngaha na buramatari w'Ikigoma aha ni muri Kagera na guverineri w'Ikagera nibo bahura kandi murazi yuko hariho inama bama bariko baragira naho ndazi yuko ico bashobora kuba bariko baragikora. Urumva ingora naho ziri nca ndavyumva nuko ari kimwe bita mu Giswahili njia ya panya. Imwe niyo nzira rero muze murabe niho n'abagizi ba nabi bakunda guca bacamwo usanga ico gituma baba Batanzania baba Barundi babanje gutenyenya mugabo ico twabasaba nuko bokumvika ngere vyogenda n'ingoga ni abari barabara ribuze murazi n'amabarabara atari muri kaburimbi turiko turayasanura. Twebwe ku ruhande rwacu tuzokora ibishoboka vyose hanyuma no ku ruhande rwa Tanzania ico ntitwirwe turavuga ngo bihambaye abaguverineri uwo ngaha no Tanzania bazovugana bace bampa icegeranyo turabico twokora bibaye ku rwego rw'igihugu natwe abakuru b'ibihugu usanzwe dufitanye imigenderanire myiza tuzoca tuvugana ingene vyogenda mugabo ikibazo ndagitegera kandi nacanditse. Murakoze cyane. Akanyuma oya wakwijije ibibazo reka duha akaryo abandi nabo bashikirwe. Karakanyuma oya reka duha akaryo abandi bashikirwe. Ego murakoze cyane kumpa umwanya nyakubahwa mukuru w'igihugu. Ikibazo canje akazina nitwa Irankunda Noa mva muri zone ya Maramvya. Ikibazo canje hari itegeko rimwe akarongo 13 ryo kuwa 9/8/2011 yahindura code foncier y'u Burundi mu ngingo yaryo y'amajana 455 yaregurira amapeyizana abene gihugu bayakorereye kuva kera bayarimamwo ipampa n'ibindi biterwa bitandukanye njabuka amazi. Uno musi kuvaho itegeko oya risome neza ndaryumva ivyo uvuga soma neza iyo ngingo ndayumva ikivuga. Iyo ngingo ivuga ati mu Gifaransa les détenteurs de parcelles constitutives de paysans dont leur occupation a été régulièrement et légale obtiennent la pleine propriété. Toutefois, les terres se situant dans les périmètres dits hors paysanat et constituent des réserves foncières de l'État ne sont pas concernés par cette mesure. Tout litige qui naîtra de l'application de cet article sera réglé par la Commission foncière nationale. Niko ingingo ivuga. Bisigura yuko abene gihugu bakorera ayo mapeyizana y'ingingo yayabashikiriza. Harimo exception ariko ravuga ko tayenterprete. Exception yavuga ni hors paysanat. Nivyo litige icitore gubuti la Commission foncière. Iravuga exception ni hors paysanat na yandi ma reserve ya leta. Ikibazo canje kiri ngaha kugira itegeko rihabaye haciye haduka injyane
hamwe mu bene gihugu, abene gihugu baranyagwa aya matongo n'abandi bene gihugu kandi bari mu nzego z'intwara. Aho notanga karore muri zone ya Marambya cyane izo kazi ribonekeza. Amashirahamwe ya leta yakorana nabo bene gihugu za bene gihugu bari muri abo matongo. Mbega nyakubahwa, imanza kari nyinshi kandi zimwe ziri mu rwego murongoye, mwofasha iki ababene gihugu kugira zitoregwe umuti n'ingoga mu gihe hari n'intonde zigaragaza abene gihugu bakorera muri ayo mapeyizani? Kubera iki bariko baranyagwa n'abandi bene gihugu kandi izo ntonde zihari? Ikibazo canje ca kabiri, uno munsi amabarabara arubakwa kandi amabarabara meza mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi, ariko hari ibisata y'amabarabara arubakwa umengo ntibibazwa. Aho notanga nk'akarorero ibisata by'umuyaga nkuba, ibisata byo gutumatumanako, ibisata by'amazi, ugasanga ibarabara rimaze umwaka baragimbye. Mbega nyakubahwa, inyigisho mu kubaka amabarabara zirahaba cyangwa ibyigwa mu kubaka amabarabara birahaba? Kubera iki bagaruka mu nyuma gusatura amabarabara ugasanga niho hayereye bya binogo? Hama ikibazo ca gatatu. Oya, nawemerewe ibibazo bitatu. Murakoze. Ugira kane. Nitwa Kigeme Felicite, nkabanda mu kazi ka misi yose dumwigisha. Nyene cubahiro muvyeyi w'Uburundi. Ikibazo mfise ni c'abakozi ba leta bagengwa na statut général des fonctionnaires. Fonction publique ivuga ko yasimvye igihe bagenzi bacu bakorega ico bise déblocage administratif effectif de carrière mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kw'indwi. Mu kwezi kw'icenda itariki 8 z'ukwezi kw'icenda mu 2022 abandi bakozi tugengwa n'itegeko rimwe baratunganirijwe ivyerekeye amapete bijanye n'imishahara. Ujejwe traitement de carrière w'ico gihe yitwa Marie Rosette Nizigimana yaciye ashikiriza ijambo ku maradiyo aduhumuriza ko imashini yadusimvye mu bushikiranganje batuzi kandi amadosiye yacu bayafise, aco tuba dutakaze ngo tumanuke Bujumbura bagiye kudutunganiriza vuba. Mbere acarasohora urutonde rwabo batakorewe déblocage, twaribonye twari 14,046. Mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi muri 2022 barakuyemwo bakeyi barabahaye amafaranga. Hageze mu kwezi kwa kabiri niho fonction publique batubwira ko ikiringo baduhaye cyaheze cyo gutunganizwa cyaheze, tworungika amadosiye yacu umwe wese ku gatwe kiwe. Twaciye twihuta umwe wese haherereye mu ntara avamwo turatwara ayo madosiye uko bari bayatubwiye. Kuva ico gihe cyo mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 gushika uno munsi nituzi aho ibyacu bigeze. Nukuvuga yuko je nk'imyaka 14 nkoze jesa n'utanguye akazi uno munsi. Ingorane rero dufise nuko amadosiye yacu bayashize hanze akononekara, mbere amatwa dusumira boba bayabitse ahandi atari muri ubwo bushikiranganje. Iyo twituye ubushikiranganje muri traitement de carrière dufatwa nabi cyane, badutuka bakaduteragiranwa, bakanka no kutwakira, tukabura iyo tuja niyo tuva, tukabura inyishu tugataha uko twamanutse. Babonyeho kuva mu ntara ya kure barazi kutomara imisi irenga 3 Bujumbura, uramara imisi 3 atamuna kwakiriye ugatugatunga. Amadosiye muyatanga barababwiye ko byose bikwiye? Ego, baratubwiye ibyo tudepoza byose birakwiye. N'abadutuma kuturabira baturabira uko amadosiye ameze, bavuga ngo ngibijyaho birunze, ngo ntakubesha ntawo yitora, mugango ngo uyikurutonde turamufise. Mugananje nganira ize kibazo kimwe. Aho nico kibazo gishikanye ku mukuru w'igihugu, umushikiranganje mwaragiye munakimutora? Neza cyane, twarakimutuye kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'indwi. Turi benshi, twaratinze turarondera n'abaduserukira, baratwaye hari ku mushikiranganje yasubiriwe mu gihe giheze,
baramushikiriye batwaye n'urutonde rw'abo bantu, aravuga yuko ayo madosiye ngo ari mu yandi bariko barabikora. Muga gushika uno musa aho tugeze ubu nta kiriko kirakorwa, kuko n'abaronka ama decision nta mafaranga baronka. Barashaka kuronka decision muri uku kwezi, wasubirayo kwishyuza mu kwezi gukurikira bakaguha iyindi decision, ukagira decision zibiri zivuga ikintu kimwe. Ugeze neza, umushikiranganje ni mushasha, hariho ingeso nohanura abashikiranganje, iyo muriko murahana amabanga musubizanya, nimwe mugerageza mutange ibibazo mwari mufise mutari bwatorera inyishu kugira ngo uwuza aca bibandanya bitorera umuti. Mugabo ngira ngo no kubera benshi baba bafise inzigo kubera gukunda ibiti, mugabo nagira ndabantu abashikiranganje bo ntimuze bumere uko. Rero umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta ndamuhaye indwi imwe, umushikiranganje 24 ubishoboye nko mu minsi 3 mwoba mwabihejeje. Tegeka abo utegeza gutegeka, n'ivyo bananira baca bataha, bategeke ababijejwe. Murakoze cyane. Ukurikira nitwa Ndishe George, ndabashimiye nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi cyiza. Jewe maze kumva ibihugu bivuga ko igihugu cy'u Burundi gikenye ari cyanyuma, numvise umutima unjya cyane icara hasi ndiyumvira gute igihugu cy'u Burundi cyo nacyo covugwangwa mu isi. Canda ndegeranya urwaruka rutoyi bakiri abana bato, tutangura kwiga tugira ubushakashatsi ukuntu igihugu cyotera imbere. Twabwiye mu ntara zibiri, twatanguye muri ntara ya Cyankuzo, tugize ubushakashatsi tutangura kwandika ibitabo, ego harimo n'umukongomani, tugishyira mu Giswahili. Tumaze kwandika ibyo bitabo twerekana ingene iki gihugu cy'u Burundi cyotera imbere byihuta gusumba n'imyaka 17 2040 ivugwa. Turaja muri ntara turaba tudasinziriye, turaja mu ntara y'Bururi mu Rutovu, turiga n'Imana yabanye kumwe natwe, turabona neza ko Adamu wa mbere yaguye muri kino gihugu. Hanyuma twerekana ko dufise ubundi bushobozi bwo kwandika ibitabo ibivango ma Bibiliya n'ibindi, twewe tushaka kwandika n'ibirenga ma Bibiliya no mu mezi nk'atandatu. Mugabo tuca tufata igihe twiha umwanya tw'imyaka 8 kuva mu 2017 tugatereka tw'imyaka 8 turaho tuzoba tugejeje. Mugabo twasaba nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi bishobotse ko mu mubonano dufise byinshi twanditse kandi byerekana ku isi yose izohanga amaso Burundi kuvyo dufise n'ukuntu Imana abanye natwe. Twaragenda tukicara ajya mu Rutovu tukamara umunsi twicaye twandika twiga, tukaza mu ntara Cyankuzo twandika tukerekana amazi ya Nile. Hajya amazi ya Nile ava, turabona neza ko ariho Adamu wa mbere yapfiriye. Nico gituma ijya ndirimbo yabaye ejo y'abasoda yankoze ku mutima cyane, iva ko Yesu nawe yanyoye amazi ya Nile. Cyambona ko nukuri igihugu cy'u Burundi dufise ibintu byinshi twandika andushobora no gusigura n'amahanga yose agatangarira. Amvuze mu ncama Kenya kwa mukuru w'igihugu, ariko bikunze mwodumubona tukazoyasigurira mu buryo bw'umwihariko. Murakoze cyane. Yego, cyambere ico gitabo mwanditse cyo kwimpera muri babahanuzi, amawugira kabiri ucufata ingingo nyamukuru, amuvuga uti uwogira iki icambere cya kabiri cya gatatu cya kane, urumva ko ari incamake. Hama rero twebwe duhejeje kugisoma, ico dukora uzozobona twe dugutumako, kuko twe turiho dukorera igihugu. Umuntu wese afise iciyumviro twaginonosoye neza, duca tuguhamagara ukage dusigurira neza kugira ngo tuce dugishira mu migambi tuja kurangura mwene ijya turangura ku mwaka duca tubishiramwo. Murakoze cyane. Mwene gihugu agira 6. Murakoze. Jewe nitwa Ndikumana Denise, mu buzima bwa misi yose ndumwigisha,
hanyuma nkaba maze igihe kinini ndi mu bakenyezi baserukira abandi muri komine. Nyene icubahiro umuvyeyi wacu Imana yaduhaye, jewe ikibazo mfise cerekeye iterambere. Nyene icubahiro Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi yarasohoye itangazo ivuga yuko amashirahamwe agira urudandazwa rw'amahera no kuvuga kuziganya no kuguranana atabifitiye ububasha, aya mashirahamwe bakunze kwita amasirike yuko ahagaritswe adakwiye gukora. Twebwe abantu bato bato ino byaraturyoheye cyane kubera mwayo masirike atari ukubihomberamwo no gutera ingorane, nta terambere by'ukuri byazana, yarisamaza kuko banabitunganya nabi, ntibanayifitiye ububasha, nta bumenyi mu gutanga kredi, nta muavarizere basaba, nta ngwati, ugasanga birasambura n'imiryango, ugasanga ntibakora neza nk'uko kopeki ikora. Nka kopeki n'umucankuzi ikora neza cyane. N'akarorero ntugira baguhe kredi, utanga umuavarizere baguha kredi y'amahera menshi, nta mukenyezi cyangwa umugabo bamuha kredi uwo mubakanya atamusinyiye, bikaba byiza. Mva mumbazanye n'icubahiro ati none warabajije utwara berube arakwishura. Jewe barageze gushikaho hamaru wa nyakiri acarambarira ati egome nivyo, ati ntizirekuwe, ati mugabo twebwe ntabubasha dufise wo kubihagarika. Ariko ntidushobora kuronka umupolisi azarahagarara kunzu ngo tubabuze gukora ayo masiri. Ati kuko namusigura yuko ivy'iterambere vyo nta birimwo n'isamaza ry'abantu. Ego muvyeyi wacu ico nasaba yuko murabe ingene mwoshiramo inguvu mukafasha iyo berebe yukubera iryo tegeko ryabo rikaja mu ngiro, canke nimba ari kugwaho tukamenya ingene vyogenda. Murakoze nyene icubahiro. Ndagushimiye cyane. Mwe muvuze ko mwanezerewe ingingo isohotse, hariho ababaye nabo barabasuma, kandi ivyo bintu twaba twabivuze muribuka ko higeze kuba abantu nk'abo biba. Twarafashe mbere mu bamaze gufatwa, nagahubwiye ko turi ku kivi, tuzobafata kandi tuzobahana. Twarasanze nk'abantu bari bamaze kwanduza amahera miliyaridi 2, mugabo twasanze ku mupfuki wabo basigaranye miliyoni 200 gusa. Turavuga tuti none izi miliyaridi 2 zagiye hehe kwatabo mwaze haye. Mukazobona amahera yose yizana utarushe, ndababwire mumenye ko ari ubusuma. None ni kubera iki tugwanya kamari? Amahera yose umuntu arondera amahera ataruhiye, akegeranya amahera y'abene gihugu, ukabona ngo aguhaye inyungu y'umurengera, uzumenye ko ariko yiba abantu. Umuntu arashobora kuvuga ngo ngire ngo ntomboze, akegeranya miliyoni 50, hanyuma abandi akabaha 10 gusa, 40 zikabaguba agaca yigira. Abayivye babandi bose. Abantu rero mugabe kuri abo bantu muzobona babaha inyungu z'umurengera, hanyuma abo bari bamaze kubigira ahubwo bose ni mubashira habona mubashengeza abajeje intwaro ministre wa interieur. Ndazi ko ari ku kivi aho mwavuze ngo abapolisi bwira na buramatari na musitanteri n'umukuru w'umutumba mwese tuje ukivi tubagwanye. Nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kwegeranya amahera y'abene gihugu ataco yabakoreye. Ibanki zirazwi, aya mashirahamwe yo kuziga no kuguranana arazwi, abantu bose baca mu binwabi dutegerezwa kubigwanya kuko biriko vyiba abene gihugu. Ubushaka kugira microfinance ntayikora. Narumvise ko hari mbere n'abahora bisuganya bari mu maparuwase. Ndasavye yuko abasaseredoti aba ba musenyeri bagerageza uburyo bwose, niba bashaka kugira microfinance muri paruwase nibiyandikishe bagire microfinance, nta numwe babujije, bakora ibintu bijanye n'amategeko mu gatari byo kwiba abene gihugu. Erega ari abantu bamenyereye akaboko barondera bati mbega nokoresha amayeri ayahe kugira ashobore kwiba abene gihugu. Mugabo ni vyiza ko abene gihugu mwataguye gukanura. Ndagushimiye cyane, awukebuye n'abandi benshi. Ni mubashira habona aho muzobona hose ariko arabikora, tuzobahana kandi amahera yose begeranije bategereza kuyasubiza abene gihugu. Ukurikira nitwa Itereteka Lionel, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ngaha muri campus ya Buhumuza. Nyene icubahiro mu mugambi wa Vision 2040-2060 mvuga yuko abene gihugu tubwirizwa kuvavanura no kwinyegeza mu gutanga amakori n'amatagisi. Kuri ico
harakozwe logiciel yofasha mu iryo tozwa ry'amakori n'amatagisi irerekanwa mu maserivisi asanzwe atoza iryo kori. Barabona neza yuko hari ico yofasha, ariko ngo kugira ngo ize kwemerwa ngo ibwirizwa kwemezwa n'urwego rwo hejuru, maze nabo ikaza kubashikira bakayikoresha. Nashaka kubaza rero, mbega ubwo rwego yokwerekwa n'uruhe kugira ngo ishikanweyo nabo babonye yokoreshwa ishigwe mu ngiro, gutyo dushike kuri ya vision 2040-2060. Ikibazo kigira kabiri, twebwe nk'abanyeshure biga mu gisata kirabi vy'amatongo, abene gihugu barakunda kutwitura gose batubaze bijanye n'amatongo. Aha turi ngaha mu ntara ya Cankuzo, aho ariho abene gihugu bidogera ubushikiranganji bw'inyubako ko haciye imisi bataronswa impapuro z'ibanze zibarekurira kuronka uruhusha rwo kubaka biciye mu mategeko. Noneho bahabuze ikiko mu kigo Obuha bavuga ko babitanze barindira ko bisinywa bakabura. Ubwo nta n'uburyo bwoba bugenewe kwinjira muri leta buca bubura. Kuri ico nyene uyu munsi hano mu Cankuzo ndetse no mu yandi makomine y'intara, hari amakomine yagiye aratanga amaparasera haba ku mugwa mukuru w'intara n'ahandi, ariko nta mpapuro bahabwa kugira baronke titre bashobore kuronswa amadeni mu mabanki. Aho hoho mutegekanye iki ko hari n'abavuga ko abasitanteri kuva itegeko riraba ivy'amatongo ryo mu 86 rigizwe, abasitanteri batari barekuriwe gutanga amatongo, kandi mwabo bayahawe benshi bayahawe inyuma yaryo. Kuri iki nyene hano mu Cankuzo hari n'igisagara kiriko kiratera imbere, tukaba tuzi yuko bivugwa ko ahaciye ibarabara iterambere rikurikira. Hari umugambi wari warashizweho wo kubaka amabarabara, ariko bivugwa yuko mu gice ca gatatu n'ca kane c'umwaka uwo mugambi woba uri kurahagarara. None mwodufasha uwo mugambi ukabandanya, mbere hakaba na viabilisation par intégration nk'uko umushikiranganji yabivuze ubuheruka mu nama. Murakoze. Icambere ngenda babwire nabura amatari nayo mushikirije urya mugambi w'amapave urabandanya ntaho agiye. Ni babandi usanga ari ndongozi gito babashaka guhahamura abantu, kandi narumvise uwabivuze ko bihagaze, kandi amahera nzi yuko ahari, kandi atabibwiye n'umukuru wiwe, ntiyabibwiye umushikiranganje wiwe, ntiyabibwiye n'umukuru w'igihugu, arabivuga. Igihano buca kironka naramumenye. Guhahamura bene gihugu ni bibi, ni bibi. Abashobora gufata ingingo yo guhagarika umugambi w'igihugu, umukuru w'igihugu atavyazi yarawanditse no muri agenda, ubanza kumubwira uti vya biri ntibishoboka, ukabwira umushikiranganje wawe vya biri ntibishoboka. Abadeje muri muze murumva ivyo mwigirisha vy'uwari n'umwamwe baza ko ari bimwe vya kera. Uwabigize ndazi yuko muri iyi ndwi nyene azobona igihano, ariko namutohoje ndamumenya, yarabeshe. Hanyuma ibindi wavuze, abantu batevye amadosiye burya bashaka ibiturire. Jewe nabivuze, umuntu atevye dosiye ni presomption de corruption. Aba chef wa service bose bavyumve, uwutevye dosiye abashaka igiturire ni presomption. Tumufasha muze murandika uti dosiye yanje maze ukwezi ntibarayitreta, hanyuma ni presomption de corruption. Mubimenye ndavyanditse uko nyene, tuzogira ko ankete nawe utazobura ry'igiturire uzoba warukirindiriye. Kirazira gutevya amadosiye. Hanyuma ibi bijanye na digitalisation logiciel, mumenye yuko ico naco nyene tukiriko, kuko twasanze kugira intwari ibereye iboneke mu Burundi nuko dutegerezwa gukoresha ubuhinga bwa none. Nico gituma navyo nyene ndabwiye, nari maze iminsi ndiko ndaperereza ku bantu babunyoye mu bijanye
namwe nivyo kugira ngo ngire ya komite nationale de digitalisation izokikurikirana kuko narabonye n'abashikiranganje baragira ibibazo iyo bariko baragira digitalisation wabo ntibagira abantu bazi gukurikirana gukontorora bajya bahinga bariko barabikora none rero ndizeye yuko babahinga ndamaze kubaronka kuko ni bakeyi gusa benshi bazoza barankurikiranira baduhe n'umugambi nibaza ko ibibazo byose mubaza bijanye n'amalogiciel digitalisation kugira amaserivisi y'igihugu agende neza bizoca binyaruka kandi muri uwo mwaka w'2024 nifuza ko twowoheza n'imiburiburi nka 3 vya 4 tuza tumaze kubikora uko narabonye yuko ni igikorwa tucishizemwo dushobora kugikora n'ingoga cyane mugaba bamenyereye gukorera mu muzimiza ndazi ko bazobitoba muga nanje ndazi ko uwo mutego bazotega nzowutegura imana niyo nkuru w'umunani mwakoze nitwa Bendanoke Alopo haraciye imyaka 7 ubushikiranganje bw'indero bukeneye abigisha batagufasha mu yandi ma province ko bari bakenye hari kumushikiranganje Janvier Ndirahisha hama mbwaje avuga abo batumye ati uko ibanza bizoza biraboneka niko parole de d'ancienneté bazoza basubira aho bavuye harashira imyaka 7 nyine cyari mukuru w'igihugu nyamiyo myaka 7 haramaze kwangajwa abakozi benshi kandi bazigenda basubira hahandi mu bagenda bava kandi ari ubu bari bakinonotse kuko abo bagiye basize imiryango yabo abandi bashaka gusanga ari n'abasore atangwa bagiye none nyine cyubahiro mukuru w'igihugu twashaka ko twagize imana mugashanga kuri iyo miryango yatandukanye birafite ibibazo cyane rwose bishobotse rero baza ko tugira ikigongo cy'ikivunga bakagaruka akabazo bagira kabiri nashaka nkuko mwavuze muti muze gushikiriza ibigoye uko araho magenda nashaka ho hari mu directeur general muri education canke bishobotse na ministre ari ngaha ndafise akabazo kibanje particulier murakoze bari ngaha umushikiranganje ari ngaha ngo ujye hajya uraza ko kamubaza bejeje ikiganiro amakuru ivyo wavuze mu bisanzwe nivyo kera abigisha barasanga uwi Bururi ariko yigisha mu Kirundo ugasanga uwo mu Kirundo ariko yigisha Igitega bigakunda mugabo hari hagatima katevye karaza mu Barundi ico bita kure je nari nzi yuko umuntu akorera igihugu nta kure habaho muri ico gihugu umuntu ashaka kumbwira ngo ni kure hari umuntu aheruka kumbwira ngo koko ngo bashize kure ngo nashaka ngufashe ngo bangirire ngo mitation ngo bashire ngo hagufi jarabubwira nti ubu no guha promotion yo gukorera uko umukose wa ambassade mu Burusiya uwo kwanka kujayo ngo ni kure hariho agatima dufise kudakorera igihugu umenga turabacangero gukorera igihugu nta kure habaho none umusirikare je namantanga karero ku musoda n'umupolisi umusoda arashobora kuba ariko akorera Bujumbura bakamugena yuko aja gukorera imutukura mw'ijoro hasambere y'ijoro mu gatondo agiye ku kazi agaca asanga aho vyanditse ngo wewe uri mutukura abazi ko adasubira gutonda aho yahora atonda aca afata akavarize kiwe karimwo bijya bikoresho nyene vy'igisoda agaca agenda aza kubwira madamu wiwe ati burya ngeze iyo nzogaruka burantekerera ivarize y'impuzu mugabo aba yashitseyo ariko mu basivile nshaka aniho hagufi mu Burundi ni burya twoca dukura kapitali Bujumbura tukayishira mu Cankuzo tugaca turya amaserivisi yose akaja mu Cankuzo zose kuvuga ngo Bujumbura ni hagufi no kubera muja kurondera y'amadekre ari ni ngorane hanyuma rero mugabo uri kuravura ntuvuna mu bisanzwe bariko barinjiza abandi bari mu bashasha jewe nivyo nari nzi ko bizoba igihe nabona bagize igaro deploiement navuga nti ko uwo yari yavuye mu Cankuzo bagaca bamujana mu Ruyigi ko rero mu Cankuzo bakenye abarimu reka umwe ari mu Ruyigi aza asubirira umwarimu yari kwinjira mushasha mu Cankuzo mu Ruyigi kubera habaye ikinogo bagaca ariho baca binjiza je niko ndavyumva je ndazi yuko ubu umushikiranganje mushasha amaze kuza turabikora neza kuko turabanza tukaraba mbe ikomine yose ko dufise abari ega hakenewe abari mu benshi washaka burya twinjiza abakeyi mugabo
mu bisanzwe tubanza kuraba ikomine yose abakenewe. Kirazira ko uva muri iyi komine ugende gusaba kuba umwarimu mu yindi komine. Rero twari kugira ngira ngo umushikiranganje cyumva ni haba haragahaza uno munsi tubanze tumenye abakwiye kuja muri iyi komine n'iyi komine, hanyuma ico kinogo cyari kiri muri iyo komine tukizibire dukoresheje uwo yaja hava, hanyuma havuye abariho duca turondera undi mwigisha. Nibaza ko arivyo vyogenda neza mushikiranganje nawe nyene aravyemera. Ubu rero niko twoca tugira guhera ku bazosubira kwinjira. Reka duce tubanza kuraba abo babaye redeploye bifuza gusubira iyo baje bava, dusanze hari kinogo duce tuvuga cajayo, hanyuma ahavuye abariho duce turondera uwundi mwigisha. Byaba bigenze neza, nibwo butungana. Mugabo nsubire kubahanura ibindi bihugu, urumva aho turiko turavura. Mugabo ibindi bihugu, je nabonye igihugu udashobora kwigisha iwanyu. Ndabaza nti kubera iki utegereza kwigisha ahandi? Ati iyo wigisha iwanyu hariho igihe ubesha ngo abana baraciye ubwenge kugira wironkera amanota, naho atana kimwe. Ati rero atanigihe n'abavyeyi bakubwira ngo umwana wanje ngo munshishirizemwo, ukemera kubera ubucuti mufitaniye, ngo ariko uriko wigisha ahandi, ubu ariko wigisha bene gihugu bawe, no kuvuga ushiramwe umutima wawe wose, ivyo bintu vya trisheri ntibisubira kuba. Mugabo hari igivuga ngo umwana wa naka ngo ntiyoyobegwa, reka ndabingene ndabigenza. Mu bindi bihugu ntabonye igihugu kimwe kibigira, kandi nabo bajije imvo cyane mva nk'ivyi wacu yaba barundi baba bakunda igihugu neza. Ni nko uwi Bururi yocaja kwigisha mu Cibitoki, wo mu Cibitoki akigisha Igitega bikagenda neza. Mugabo kubera nza abarundi ngene bameze, reka turaze tubigishe gukunda igihugu. Muko bigira rero tuza turabaza kuvura ibisebe dufise. Nico gituma rero iki kintu mushikirije ndakikwemereye yuko ubu tuzogira iyo formule gushikaho tuzobona duhejeje ikibazo. Mugaragira ndababwira mbe murazi b'icyo gihe ndabaha akarorero k'ishure rimwe twasanze kuri Stella Matutina ikirasi kimwe cigishwamwo abarimu 8. Mu Kirundo ishure shingiro ryose rifise abarimu 4 na directeur na prefet bose bigisha arabigisha 4 bari 4. Nimwiyumvire nk'ivyo uri umuntu ukunda igihugu, mwobishigikira bigakunda, kuko uzana abakozi benshi bahembwa amahera uzoyakura hehe? Kandi ugomba gutunganiriza abarundi bose. Murumva yuko ico gihe kuri Stella twasanze bahana inka, umwe akigisha ubundi agacaja kwigisha mu ishure ry'abikorera ivyabo, bakumvikana ingene bagira n'ingene bazohembwa imishahara, bagaca bahembwa bakora kuri ayo mashure yandi y'abikorera ivyabo, bakongera bagahembwa ya leta. Murumva n'ubusuma. Ubu rero tuze turagira uwo mutima wo gukunda igihugu, tureke kugisesaguza, twongere duhembwe twakoze. Nivyo biba ari vyiza, nitwaba dushaka yuko ijya mbona ija mu ngiro, ivyo vyose nivyo dukwiye kuza turatorera umuti. Hari wicenda ko twavuze ko tugira 10, tugeze ku 9. Ego nitwa na igihugu Alexi, nkabamba mu gisagara ca Cankuzo. Nagomba ubwa mbere nkenguruke kumpa akakanyanye n'icubahiro. Kuva mumenyesheje abarundi yuko igikorane cyo gukengurukira Imana kizobera mu ntara ya Cankuzo, abanyacankuzo twaranezerewe kuko bituzanira ineza nyinshi. Kandi kuva ico gihe twarabonye yuko hari byaciye bitangura gukorwa, haciye haza ibimashine, haza n'ibikamyo bitangura gukora ibikorwa bidasanzwe mu gisagara ca Cankuzo, aho habonetse n'ibarabara ririko rimeze neza, aho umuntu wese aca mu gisagara ca Cankuzo avuga ati ibintu mu Cankuzo vyahindutse, kandi turabishima cyane. Jewe rero nagomba nashitse ngaha kugira ngo ndabasabe nyene icubahiro ko bijya imashine vyoca bibandanirize ko kuko natwe duca tubona yuko yambona kazoza ya 2040 ko vyatanguye, na cane yuko Cankuzo, igisagara ca Cankuzo arico catewe iteka kuzoba umugwa mukuru mu ndinganizo shasha y'intara. None nagomba gusaba
nyene icubahiro ko mwashitse ngaha harya muca ni heza cane ariko hari hahandi hantu hari hakwiye guca ibimashine kugira ngo umugwa mukuru w'intara ya Cankuzo uhindura isura. Ico ni cambere. Kigira kabiri, leta y'u Burundi yaratwubakiye ibarabara rizana mu Ruyigi rigaca mu gisagara ca Cankuzo ribandanye Muyinga, ibarabara rya kaburimbo. Mu vy'ukuri twebwe twabonye umengo baribagiye kuko nta hantu na hamwe bigeze bashira amadodane, kandi iryo barabara ririko amashure, ririko amasengero, ririko stade, hariko n'isoko. Amasanganya rero nyakubahwa ni menshi cane aha abanyacankuzo turafise umutima uhagaze. Aha jewe ndabivuga ndi umwe mu bakozwe ko n'ivyo bintu, n'ubu umwana wanje ntarava kwa muganga. None narishitse ngaho kugira ngo nsabe mudushirireho amadodane kugira ngo bagabanye umuvuduko ni munini ya kandi abantu nabo abari benshi mwibarabara. Nico nasaba nyakubahwa. Murakoze. Urakoze cyane. Ico cyagifasha nkama nagabwira ivyo vuze byo guhindura isura ya Cankuzo. Narababwiye byo ku intara ariyo ya mbere ifise imbona kazozi komeye cyane, kizoba intara iteye imbere cyane, intara ya Buhumuza, kubera murafise iyo muja, murafise aho muva naho muja. Hanyuma rero nababwiye ko guhindura iki gisagara byo bigiye kuja mu buryo, kuko ujya mugambi wewe uri kuvuga gusa ngo tubonesha amabarabara, ntuvuge wa mugambi wa pavage. Uwo niwo tugira duhereka, ahubwo nakubwiye kudahagarara. Twarabonye yuko amahera ahari, ibyo tuma rero uwo mugambi udakorwa, igisagara ukeneye gisa neza ugira ukironke. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya mbere ruhuhu mu mwaka wa 2024. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi Burundi News TV.